nyina wa jambo uri izuba ryarasiye mu Rwanda ikibeho rikaboneshereza isi yose kugira ngo igire amahoro. Nshuti bakuzi muramutimaza Mihigo Kizito ikibeho muri amahoro y'Imana bane namwe. Mumenyereye mu biganiro bitandukanye by'ubuhamya n'ibyigisho, ariko ku munsi wa none ngiye kubazanira ikiganiro cyihariye cyo nakwita mu Gifaransa interview exclusive cyangwa se exclusive interview mu Cyongereza. Rero uyu munsi nganirira umumama umubyeyi urwaye ariko dufitiye ubuhamya bugize aho buhuriye na Mihigo Kizito inkoramutima yacu. Umumama urwaye dusanze aho arwariye, mu by'ukuri urwaye mu bihe bitamworoheye, ariko araza kugira icyo tugiye haba ku burwayi bwe, haba no ku buryo yaba aziranyeho na mutagatifu Mihigo Kizito. Uyu munsi rero mumenyereye uvuga n'ikinyarwanda, ntabwo ndi bubaganirije mu kinyarwanda kitavangiye hoya, kubera ko umumama we bwe ni umurundikazi, ni nayo mpamvu mu kumuganiriza turi buganire mu Kirundi. Nizera ko n'abavandimwe tubana ku rubuga rwa umuryango remezo mpuzamahanga wa Mihigo Kizito bari bwiyumve nonaha. Mama, muraho neza? Amakuru yandi? Sawa ndashima. Urarwaye ariko? Yego, ndakwaye igihe kirekire amezi ane, naraheze ndwaye, mfite urwaye. Yego. Uyu munsi utwemerera ubidukundiye washobora kubwira abadukurikiye amazina yanyu? Je nitwa Manizana Yasinta. Manizana Yasinta. Ufise abana bangahe uyu munsi Yasinta? Babiri. Abandi nabo ntoraturanye n'abimfuza atari uwo magara yagendeye nyene magara yangoye nyene naciye bamwe nca ndabahereza abandi bana ati mugende mube murabaye yeje murabona ntagiye bishoboye. Mbega uburwayi bwanyu bwabafashe gute? Bwaje ryari? mumaze igihe kingana iki ku musego? Maze igihe ku musego namaze amezi abiri ndi mu bitaro mu Mico. Aha naho ndahamaze amezi abiri ndi ngaha amuhiranye ni nguma afatira imiti muhira kubera amaguru yamugaye. Atakuntu woguma mu bitaro amaguru yamugaye, nagiye muri kine babandanya bangorora no baracyabandanya. Mu Burundi acyarindiriye ko Imana izompa. Yego. Imana izonkorera yonyene niyo nizeye ko izonkiza. Mbega none kwivuza hoho birakorohera mu bijanye n'uburyo? Mbega abarwaza bobo bigenda gute? Mu kwivuza jewe ndi umuntu akenye, umuntu mutoya cane gose. Mutoya cane gose, nijenereranya abana kuva bakiri batoya, ku buryo nizigiye Imana yanyifasha kuva kera, niyiheze kamfasha muri byose, haba mu madeni ngenda ngira Imana igenda imbihira, haba mu ngorane ngenda ngira Imana igenda imbihira, niyo nguma nizeye. Imbere yuko ugira ibi byago byo kurwara amaguru, ubumuga buje mu buryo bwa giturumbuka, mwari mubayeho mu buzima bumeze gute? Mwarisumamwo bigakunda ubuzima bukabandanya nk'abandi? Ego, nari mfise nadandaza impuzu ku isoko. Nari mfise agatahe gakeya muga nadandaza impuzu ku isoko. Mugabo uriko duhuzu Imana yarampezagira tukunguka, nka weekend hinzu mpanze, nkaronka na rasiyo y'abana, tukabaho uko nyene tugashimira Imana. Mbega uyu munsi ga Yasinta ntushobora kuva aha uryamye, ntushobora kuryama no kwicara gusa? Nibyo ushobora? Nibyo ushobora. Niyo banteruye, niyo ngiye nk'uko kwa muganga baraza bagaterura bagashira ku moto bakanjana bakankora ku moto, n'ubundi baca bashira nk'ugakinga gute bashika nko kwa muganga. Ariko no muhira nibaza yuko agakinga uramutse ukaronse ntabagira neza wigeze uronka boshobora kukuronsa agakinga kandi ugakeneye? Ndagakeneye nta n'umwe ndaronka. Ubu
rero ntushobora no kwandara ngo uje kota akazuba oya hanze ntibikunda ko nja hanze nguma ngaha nyene mpaka kubera nta kintu ngende bigende kuguma ngaha burikira ndi ngaha bugaca ndi ngaha ntacyo mfise ndi buvuga ati ngende kugakinga ntako mfise nta nakanguma ngaha. uyu munsi ku bijanye no kuronka udufaranga tubafasha kuriha aha mubaye mwe n'abana canke mu kugira ngo muronke utwo mufungura naho nyene ni n'abakirisi bakunde umuntu aba afise abagenzi benshi anisanzwe ndi mu muhari w'inyego za Bikira Mariya aba bandi b'inyego za Bikira Mariya uzati kumwe mu muhari mu barongoye abandi tuba turi kumwe nibo baheza bakagira icyo barose bakanzanira icyo batarose nuko uko barazi nanze aho ndiko ngowe icyo barose baranzanira icyo batarose nuko n'abandi rero nkuko bafise ikigongwe bashavuga ati reka ujya muntu mukubitire ko burya nawe yari umuntu nkabona nkuko aranzana 5,000 nkabona nkuko aranzana 10,000 uko dumbi 10 cyangwa umanda twegeranye arigenda twegeranye ko batuma kugira ngo ntaca hageze ntaca ndi hinzo ivyo nuko gufungura aho nta n'ibyo mbafungura ko nta mutima mbafise kandi ngenda bifungure akayaba gusi sikirenga akayago ntagahari karamaze igihe ubona akagura ntakayaba gufise abana bariga umwe arubatse ubundi ariga uvuga yuko uyu munsi bitewe n'ubu burwayi mubayeho kuri Manampa mubayeho kubw'urukundo rw'abavukanyi babashika ko barasanako yego tubaye kubw'urukundo rw'abakristo kweri b'abavandimwe baguma baza kuturaba niyo nitabaza igisabisho cya Kizito nza mbona nk'abantu baje kunda nkabona barangemuni ukivuze igisabisho ca Kizito reka aba arico duherako hari igisabisho dukunda gukoresha kenshi yahora avuga ari muri mu buroko ari muri prison reka tugihereko tuce tubandanya ikiganiro ku izina rya Data rya Mwana rya Mutima Mweranda muvandimwe wanjye Yesu Kristo wabambwe ku musaraba uranzi neza uzi uko nteye uzi ibitekerezo byanjye uzi ibyo nkeneye ibinshimisha n'ibinkomeretsa umutima si ngombwa kwirirwa nkubwira ikindi ku mutima uzi byose uyu musaraba unshenguye umutima unshenguye ibitugu wowe uzi uburemere bwawo kundusha ntabwo nje imbere yawe ngamije kugusaba gukuraho iki kigeragezo kitanyoroheye ahubwo ndagusaba kukifashisha ngo gushaka kw'Imana Data gukorwe mu isi kimwe no mu ijuru ndifuza cyane kunyurwa bidasubirwaho no gushaka kwawe kugahora kumbera impamvu y'umunezero nyakuri kuko nzi yuko wantoye ngo nkubere umwigishwa n'umuhamya umurimo watangiye muri njye ukomeze kugeza ku ndunduro kugira ngo izina ryawe rirusheho guhabwa icyubahiro amen ku izina rya Data rya Mwana rero twaramenye yuko wewe wahuye na Kizito Mihigo agihema akiri muri ubu buzima mbega mwahuriye hehe ico gihe byagenze gute kugira ngo muhure mushobore kugira n'ico muganira icyo gihe je nagiye gusenga mu Rwanda ikibeho kuko je ndakunda imisi yose itariki 15 z'ukumunani ikibeho kwa nyina wa Jambo kenshi niyo mbane ingene twahuye je nagiye mfise ibibazo birebire bindengeye nagiye nk'uhunga ngiye nk'uhunga kwa kuno umuntu ahunga shetani ngene ati jewe ndigiriye kwa nyina wa Jambo ndagenda mugango mfise amaganya menshi ku mutima ndashika mu Rwanda ndasenga mugabo nasenga nkumva ku mutima ndabura ikintu numva ntanaka nkabinyuma mfise ingorane zidasanzwe mvuga ati je ndagowe nanasubira inyuma n'ubundi ntacyo ndiko ndagira mugabo nkabihereza Imana wewe Maria mawe n'abajambo no kwa ntiteka nkaza ngaho mva ngaho mpaye amahoro
uko nyine hanyuma ye turasenga nyene turamuteramo turakesha mbwa ku mutima nkumva hanyuma turiko turagira harya bariko bararirimba harya abantu nyene turi harya urabona harya abasengera harya kubona harya kugaragwa nyene mbwa nkabona Kizito hariya nkaguma ndamubona hanyuma imisi iheze jewe ndagenda mera nk'umwegera gutya agatoya nigirayo hariya agusa nigiye gusa kuma ndamuraba mugabo nyimba ase nibateje ko ari Imana yabikoze acambona nawe arandaba harageze hahabura kuna muravye kera aravuye muri bantu mbona araje yewe urantine ntego ko rero kandi Imana urakoze mwacarankwe gukuboko tusa turagenda hano gutya ahantu atabantu bahari rero ndamubwira nyine nshakumayange acambwira ndi oya mwiganira bya bibazo byawe bimwe wasize imuhira oya ngo keza ndakwiye ku muntu ubitura kandi byose ari kugirira yego turagenda nyene ndagenda kwa nyina wa Jambo nyene nawe acarasubira inyuma cyamye ati wamuka ni wavayo ni wa uze kuhaca zonda kubona sawa ni wava kwiganira ibibazo Bikira Mariya uze guheza ucugaruka kumure usezere twike banurane utaha hanyuma nyine ndagenda kwa Bikira Mariya ndagiye twavuga ndamubwiye byose amanda ndagaruka ngarutse mvuyeyo nshandaza we yari urumva ari mu bantu nyine urana abantu b'ibihanganye mugabo akambona ikino cyantangaje nuko abantu b'ibihanganye ng'abategetsi ubona nyine bari kumwe yemera akabavamo mugaga kubikana kakandi gatoya yarabasize aza kugana wewe kandi naho hantu yaza kumbaza ati wewe urashimye ntego nabyo ari niziki ngo mvuga niba abandaje kuvuga akantu gatoga uko kuntu yicisha bugufi rero ibyo bintu byo byaneze hanyuma rondaza mvuye kwa Bikira Mariya inje abayambonye aca n'ubundi acaraza aje aramperekeza nk'uko yamperekeza gatoya kuva ngana hariya nca ndamubwira yuko ngiye Nyarushishi hariya niho kwa nyina wa Jambo none Nyarushishi kwa Yezu Munyakigongo none Yesu wamubwiye ntego nabimubwiye hanyuma mbere bwa merekeze yacafata ku mutima acarangira gutya ndamubwira ati umukama ibyo washatse byose aguhamara n'akanyamuneza ku mutima byose urabironka kandi Imana ibandanye guhezagira byose urabironka n'amahoro meza ugira urugendo rwiza n'amahoro urakoze nkaba nanje naringiye kwa Yesu Munyakigongo nyene naringiye ndi bugende kugira nyene kuko imodoka nyinshi zari zaheze ntazarije ariko umaze kumanuka gatoya amaze kumpezagira nacendo ifatira nziza umuntu agiye acambaza ngiye hari Nyarushishi ntego ngiye acanshira nsandagera ngiye yubwo nyene hakaba hari imodoka hari y'Ibujumba ntarinzi yasi ubwo nyene ndayibona iyo modoka ari yasi nkahuriye he twahuriye kwa Yezu Munyakigongo no kuvuga ngo Nyarushishi voiture nziza yagukuye hagikiweho kuri sanctuaire gushikana kwa Yezu Nyirimpuhwe uhashitse rero ubona imodoka ari izi Burundi itaha kandi ari gahunda yo kongenda kurara subiraye kurara n'abandi wari ugiye guteramira gatonya kwa Yezu Munyakigongo ngo cugaruka urare ikiweho kuri sanctuaire uzutahe bukeye hanyuma nyene ncatagenda nyene kwa Yesu nyene ndamubwira nyene ndamutwaga muga kuvuke gahamezagiri ate numva ndonsa amahoro menshi ku mutima naho naja hose nagenda numva kisa amahoro menshi ku mutima turavuga hanyuma ncandaza iyo modokari nsasanga harimo umuntu dusanzwe tuzi na nyumubikira arambaza mbega ngwe kuracyari ntego none ni umuntu ahanana we turagutana kwera ari ikibanza yego
sawa amanye batuzi nta buryo wari ufise ntabwo nari mfise gutaha. nta naka nta na gatoya turaza iyo modoka iranzana nyine no ngaho mu Kayanza tugeze mu Kayanza rero hakaba rero tuvuyeyo ngiye gutegera araza umudamu arambwira ati none gutegereye urafise itike kujana ko yabona ukuntu mu modoka ari ukuntu bagenda baragira nanze akabona ingene ngenda meza we yari yabitegereye ndambwira ati oya nta muntu afise mwanegera ifite nahanda yiroba mbona ko ze nishakosa turami 10,000 amaye 10,000 ahantu hari nari nzigara avuga ati manda urakoze yarusite abana bafunga nkaba rero muhira nari mfitiye umuntu abamezi 3 ntaramuriha yarindiye hasi hejuru aguma nkishuza butarari amezi 3 yo gukotesha inzu yo gupanga wagiye ikibe ufise ideni ry'amezi 3 nagiye nomuka yego kugira ngo umuhungu yego hanyuma nyene wabo ndayahacaza imodoka ari nziza nica ndagenda ikuvana mu Kayanza kashika nyene ngozo ya yandi sinayakozeko muyiro shitse muhira gutya usanga abana bafise akanyamuneza nasitse nyene n'abashitse nyene kunavuga ati ko natse ndabahereje Bikira Mariya tanu dufungurwa ushize mu nzu nasize ndamuhereje Bikira Mariya mawe kandi iyo ngiye iwawe niho nje niwe ubibona byo ngaha takisanga bari niyo bararyohewe ndabaza nuko mu gihugu neza kugira ngo twagiye kuco kuvuye gusenga nani kuti nane mwatetse ngweba hakaba kana nari impunzi y'imfutse ngweba mama ko twatetse mu musheri ngweba umukandi baraguteka batetse bamuri yego nakoze nje ndabona yuko abana uwo munsi asanze haje umuntu ndi mu Rwanda arandihira amezi 3 yego ayandihiye sihondi ingene yaje n'ingene byagenze byonse mugabo yarise mu bisanzwe ariko ndaza ko bambiye ko yavuye amasaha 10 yego yamuntu yavuye amasaha 10 andihiye ndavuga ati sitse munza cemvuga ati mana yo mwijuru bakoze n'umabwicyohe nayo kize tomwiranda n'uhezagirwe no kuri kwa Mungu rako ema ndatari nurakoze gaye nurakoze cyane go niwabumwe ko umutwaro kuri umuntu gaye yego nza numva umutima numva gatima karurutse yandi wabo ndi yampaye naciye ndari ikindi kende yakoresha bukeye yego ayandi nayo ayo abana basigaranye bacagoma nyene bayakoresha nyene basubanye mu rugo nca ndabona yuko ari umuhezagira Kizito yampaye wafashe wakoze waguhamye koko kandi muri ico gihe naciye mari iminsi ifise umugisha mwinshi cyane rwose nivyo umugisha mwinshi cyane rwose mutwe ukora twa buri munsi niko tunaza kudandaza nabona yuko bikakwerera bikaguhira yego nkabona abakiriye baraza ndabona ko ari umugisha mwinshi cyane rwose kwera Imana yampaye muri icyo gihe no mu ngwara nari ndimo nyinshi zaciye ziguma zigabanuka nico ndabona rero Kizito rero kari umuntu mwirana yarapfuye ntarasubirayo genda ndamwiyegereze ndabe naciye numva mbabaye cyane rwose nuko rero Kizito nijoro nuko yarangiye ko ivyo vyiza arabingiriye kandi sinzovyibagira bavukanye ubuhamya iyi ntahe murumvise n'ubuzima umuvyeyi Yasinta yarabayemwo imbere yuko aja guhura na Mihigo Kizito bavandimwe ndumva twasoza ibyo umuvyeyi murabyumvise nta nubwo turi bumufatire igihe kirekire kubera ko ararwaye abakeneye no kuruhuka kongera akaryama ariko dusoza reka dusoze n'isengesho ryo gusabira abarwayi ku izina rya Data rya Mwana rya Mutima Mweranda Mana ihoraho igahanga byose ni wowe Kiziteka bakwemera
turagutakambira ku bw'abaho bose barwaye tugira ngo ubagirire impuhwe ubakize maze nibamara gukira bazaze kugushimira iteka mu ngoro yawe wowe ubaho ugategeka iteka ryose amen ku izina rya data naho ubutaha rero yewe nari Fridolin Ludovico Muheto amahoro y'Imana bane namwe kandi namwe mubane nayo